gute muraho ndi Moses Angelo nkuko bakorera yose kuri Peace International TV tubazanira ibiganiro bimeze neza ugwaruka rufise impano eka umuntu wese afise ikintu cyose ashoboye turamuha akaryo keza kugira ngo ashobore kucerekana haba mu ndirimbo mu tugenegene abakina amafilme ndetse n'ibindi byose bitandukanye nkuko rero mubibona turi kumwe n'ugwaruka aba jeune sinzire ngo n'abapolisi sinzire ngo ni iki murambaza ariko rero musanzwe muzi yuko aba star abaririmbyi bafise abo bita aba bodyguard aba bouncers babashigikira kugira ngo babacungire umutekano wabo ugume uri all stop rero bamwe baje kugira ngo batubwire byinshi mukunze kubabona mengo bambaye nk'abapolisi nk'abaki ariko hariho ibanga ryabo eka rero tutabicishije amajambo tubaha akaryo keza kugira ngo bashe kutubwira byinshi umeze gute man ça va bravo meze neza namwe ni bon ego kumbure abakubona baravuga ati turi kumwe na caporal chef turi kumwe na commissaire ninde bon kumazina nitwa Arthur Radukunda nkaba ndi charge na communication muri BCB no kuvuga Bodyguard Company Burundi Company Burundi yes kumbure twaza kubigarukako murabona yuko turi kumwe n'umwigeme kandi nabona ko nawe ari stop kabisa ameze neza witwa gute kumazina nitwa Bihangange Shaka nawe uri muri Bodyguard Company Burundi ego kabisa Leonard Bitwanzimana Bonere ndi membre wa Bodyguard Company Burundi kabisa yes kana mwese ndabaha ikaze ya Arthur uvuze yuko ngo Bodyguard Company Burundi kumbure abatari ko barabitahura baravuga ati yo Bodyguard Company Burundi imeze gute bon muri make Bodyguard Company Burundi ni societe ikora ibijanye na sécurité nkuko bwa mwabivuze y'aba star sivyo gusa turakora ama evenement atandukanye mu ma concert turagira sécurité y'ama bar y'ama hotel ama bank nundi wese avyifuza y'ama bureau juste nimba office société canke association gakenera sécurité twebwe twaduhari kugira ngo dushobore gufasha turagira kandi na garde rapprochée ni kuvuga garde du corps turashobora gukorera bodyguard turashobora gukorera sécurité umuntu ku giti ciwe nimba ari utwifuza yaba umurundi canke umunyamahanga ko ukeneye wasira sécurité yawe ugucungera umutekano nivyo dukora twebwe twaduhari kugira ngo dushobore kugufasha uravuze ibintu byinshi mu mwanya muto ariko kandi umuntu yo kwibaza ati ko tukunze kubona ama societe y'aba city ubwo mwoba muri bamwe muri bo canke itandukaniro ryanyu nabo niri bon hari itandukaniro nini hagati y'iwacu n'aba city kuko twebwe d'abord turugwaruka rugifise inguvu kandi rukora cyane kandi ibyo dukora abasitsi rabona je abasitsi mbona umenga ni nk'amashira hamwe yegeranya abantu hageze mu zabukuru ni nko kubafasha mu bisanzwe sinovuga ko harakazi kanini bakora uko usanga umutama kuri portail yasinze ariko ubu turabonamo n'ugwaruka ariko rurimwe mugabo nabantu ugiye kubaraba ivyo bakora ntiba baravyize mu gatwebwe muri Bodyguard Company dukora ibintu twize kandi dufisemwo uburambe na experience niyo mpamvu rero twebwe biratandukanye cyane kuko twebwe ntiducunga impangu gusa muga turacunga n'umuntu tugacunga ama bar tugacunga ama bank tugakora ama concert mu ma evenement atandukanye mugo umusiti niho mujana mu kirori ngo ukora igisiti mu kirori wowe ntuwogendanirwa n'umusiti muga jewe twebwe nk'aba bodyguard turashobora kugendanira abantu bavyifuza kandi twebwe dufise ibisata byinshi iwacu turafise ivy'indimi ivya karate byo kunguruza abantu kuvuga ivy'ubushoferi juste no kuvuga umukiriyaji wacu tumuha service nyinshi bivanye na shwa yiwe ego none mwatanguye ryari ibyo bikorwa kubura yuko iyo Bodyguard Company Burundi ntabwo izwi cyane ngaha bon ntabwo izwi cyane na bamwe muga abandi barayize kuko turamaze gukorana n'abantu benshi batandukanye nk'abantu organize ama concert benshi baratuzi abantu basanzwe bafise ama bar amwe ngaha mu gisagara muzosanga ko abantu bambaye imyambaro y'iwacu turamaze gukorana nabo bare butari buke hano ama hotel nabivuze mu ma concert atandukanye ariko gusa dutanguye kuja imbere ya kamera kuno mu binyamakuru vuba mugo ubundi twatanguye kera ego nko mu mwaka wajyari bon harashobora kuba heze dufise nka experience y'imyaka nkine imyaka ine mutanguye bino bikorwa ego no kuvuga turabimenyereye gose ego Bernice wowe nawe winjiye mu jyari hamaje ntagiye kirekire giheze ninjiye ariko igihe mazemwo ndafata nk'amezi ego ubusanzwe uri umwigeme ubonye ibikorwa nk'ibyo
umutekano urabona yuko nibikorwa bisaba we kugira uronke umuhamagaro byavuye kugira ngo ndonke umuhamagaro nuko ubwa mbere je bwiwanje natangiye kumva ko ndabikunda kuko narumva ko inguvu mfise nshobora guhagarara ahantu by'ukuri nkavuga ati Bihangange arakwiye gucungira umuntu kanaka neza n'umuntu yoba yarakubwiye ati kumbure ngo nawe kwinjiremwo harimo inyungu kana cyangwa vocation umuhamagaro n'uwa n'umuhamagaro wanje wowe nawe winje mu jyana Jenny yanje haize imyaka 2 n'amezi nk'icenda muri bodyguard company Burundi winje yes wowe nawe byatangiye gute kugira ngo wumve yuko uwo kwinjira je ngene byatanguye natanguye ndabikunda nkiri muto cyane niyumva ko nshobora umva ndafise mukuru wanje asanzwe abikora navuga ati nshaka kuba nkawe arashiramo esprit ndakora sport ndagira experience mu bitandukanye turagira karate byose numva ndabikunze ndabijamo gushika naho nanje ja gukora akazi uvuze yuko wabikunze ukiri muto ariko abana iyo bakiri bato baraba amasinema bavuga ati nkine ko zoba umusoda umuntu akomeye mu general we nawe wumvise ko woba umubodyguard yes wakunda kuraba sinema zimeze gute kugira ngo uvuga ati aha niho nokora akarorero apana sinema apana nakaraba kuri abadukuri imbere ba bodyguard imbere yacu chomba nyine ko ari vocation yes umaze rero kwinjiramo muri bodyguard company Burundi wahasanze ibyo wari ukeneye nibyo waharonse yes bodyguard company Burundi navuga ko rishiramo yikwica kuko narakuye byinshi narakuye ubumenyi narakuye discipline narakuye amafaranga n'ibindi vyakazoza turacabironka bisumba ivyo ngarutse kuri we Bernice urabona uri umwigeme wavuze yuko wabikunze nta bantu kumbere babonye umaze kubyinjiramo bavuze amajambo bakavuga ati noneho wa mukobwa agiye kubikirara canke bakavuga yuko bitameze neza abantu rega ntiboreka kuvuga abantu bategereza kuvuga ariko wowe uhangano nico kuri kurarondera kuba ucurico Bernice ko yifuje kuja muri bodyguard ntashobora kwivuza ku majambo y'abantu bariko baravuga uko umuntu ashobora guca intege nawe akavuga ati jewe ndiko ndabandanya urugendo rwanje ariko ayo majambo yaravuzwe yego wayakiriye gute none usanzwe nayakiriye nk'utayumvise kubera ko nafite cyo ndiko ndaviza yego abavyeyi bobo abo muvukana imiryango ntaco bakubwiye namahoro menshi urumva nawe ari ukubibandanya yego yes Arthur uri umwe mu ndongozi tuvuge za bodyguard company kuma réseaux sociaux benshi barakubona kumbere tubwire nk'aba star mu bamara amaze gucungera mu birori byabo bikomakomeye ni nk'abande bon twarakoze muri concert ya Rayvan concert yari organized na DJ Fanny twari hagiye twebwe rero umuntu atwituye turakora sécurité ya concert muri rusangi yose hama tugakorana garde rapproché y'umustar turafise abaje wacu tuvuga ati wowe jahajya dutanga amaposta atandukanye weja muri public weja kuri stage wegumana n'umustar ico gihe rero kuri Rayvan twarakoze twarakoze muri twengana mutima muri Miki twarakoze mu Ruziba muri concert heruka ya D1 turamaze gukora kuri Source de Nerf n'abastar batandukanye muri La Bose concert niho twari turi nande even juste no kubwira nk'isama yose isama ni concert nke zabaye Bujumbura barabizi ugiye kuvugana n'abantu basanzwe organize ama concert ba DJ Paulin aba ba Fanny n'abandi benshi basanzwe organize ama concert Bujumbura benshi turamaze gukorana ba DJ Israel ibintu vy'amagaba vyaberenga aha kuri ni attente sportif si je me trompe pas haruguru gatoyi naho nyine twarahakoreye ibintu vya basketball biheruka kuba vya urunani nande na Dinamo ego naho nyine nabo nyine twarakoranye juste ni benshi twamba twakoranye usibye ko gusa hari abo tuyaga ntiduhuze kubera ibinabiriya ibiciro n'ibindi mugabo twebwe tumaze gukora cyane ni concert nka nakivuze ziba yisama rutabonetsemo kiretse zabaye mu gihugu hagati mugana ho nyene zimwe twarazikozemwo ego kumbere rero abadukwikira bavuga ati none icyumviro cyo kuvuga ati mutanguze bodyguard company cavuye he bon icyumviro cavuye kubera ko turabarundi twarabona abantu
basanzwe babikora uhora ubona utugwi usanga ngo naba bodyguard ngo naba bouncer ugasanga bariko baragira ibintu mu concert y'abandi ugasanga nibo bagaruka gukora ibintu vy'amakosa bari bitwa kari bo bajejwe umutekano ugasanga nibo bahungabanya bagakora ibintu batazi icumviro tumaze kudashimishwa n'ingene abantu bakora twebwe twaje tuje gukosora Chatumanda tuja kwishuri rero turiga nakubwiye ko dufise ibisata bitandukanye ivy'indimi ivya karate ivy'abashoferi turamanza turiinstalla neza turitunganya hama turegeranya gwagwaruka rusanzwe rukora sport mugabo usanga ubundi umuntu akora sport arakeneye récupération arakeneye gusubiza yaziye nguvu yatakaje ugasanga umuntu aragira sport mugabo ni vya bintu vyo kugumana muri quartier turabona ko vyazwa umusaruro nuko uca twegeranya ugo gwaruka rero turushira hamwe cadufunda ico bita bodyguard company Burundi turabigisha turabaforma mu mpande zose hama turabishira ku kivi rero ubu unye nkuko mwavyumvise barashima ati n'akanoti turakaronka kandi natwe turaterera mu iterambere ry'igihugu kuko twebwe turi agreye muri ministère baratuzi turatanga amakori turariha amatagisi muri OBR no kuvuga natwebwe niyo societe yikwije nkuko babivuze kandi ifise icimari igihugu muri rusangi n'abene gihugu bose muri rusangi kumbere muhungana gute abigeme bangana gute abahungu bangana gute bon turafise abigeme bashika nko ku 200 abahungu twoba dushika nka 30 urumva n'abantu 50 kugera no munsi ariko kiva ariko barakora impamvu dushiramwe abigeme nuko twavuze ko dukora garde rapproché tugakorera sécurité umuntu ku mutumba wiwe abe to garde corps no kuvuga iyo ari umumama canke umukobwa yifuje umusekirite hari gihe abakeneye umukobwa mugenzi kuko hari gihe aja mu bwiherero kandi ugasanga arashobora guhurira n'umuntu amugirira nabi muga dufise ukorera kuko twebwe turi discipline kandi ibyo dukora turabizi nta rero ishobora kuhaba yego Bernice urabona ukunungana ubwo ntabwo ufite ubwoba yuko kumbore abahungu mu bana bo gutinya kavuga ati twa mutumbera yo dutera amajido oya ntabwo bamfise na gato yego none urafise abahungu babagenzi bakwegera mu kayaga atabwoba bafise oya ntabwo bafise yego none wowe urabona yuko ino bodyguard company izo kugeza he aho izongeza gikuru coco no kuba nk'abajene tuba tudafise basi nka mikoro ariko nk'umujene akiri muhira hariya nyene biramufasha kuronka agasabune kandi turizera yuko neje imbere tuzohashika hameze neza yego kuri wowe nawe usanzwe wavuze yuko haciye imyaka 2 winjiyemo uravye utarinjira umaze kwinjira kugeza uno munsi hariho akarusho wabonye akarusho kahari kanini cyane nk'akaruro ka mbere narinjira warakunda gusanga kenshi ibintu bitajanye n'iby'ubuzima bw'umujene ubwo amaze kwinjira nkamenya responsabilité amategeko agenga bodyguard company Burundi byarampaye inspiration ujya mwanya wo kugenda guyerera mu site ku mugoroba ujya mwanya wo kuja ku marigara ujya mwanya wo kuja mu nzoga abajenesha nako utabi baja ku murumogi ariko twibuka tugenda muri sport ujya mwanya tukora mu sport tukawigamwo ibintu bitandukanye by'indimi tukawigamwo vya karate n'ibindi bitandukanye ubundi buhinga bwo kushobora kwivuna umwasi uko rero ndabandanya novuga ko uno munsi ngejeje ahantu ho gushima yes bakunzi ba Pia TV ndabutse yuko turi kumwe na bodyguard company members murumva yuko bakora ibintu bidasanzwe uko twahora tuvyiyumvira siko tubisanze muruko murumva yuko bakora ibikorwa vyiteka cyane yes monsieur Arthur kuri wewe kandi niwe ngaruka ko urabona yuko warakuranije ugwaruka gwinshi aho kandi minga mwese mwamufise ibikono sinze ko byita muravyimbye nikuvuga yuko mwakira abantu bavyimbye abato batimbaga ntonya ntabwo mubakira nta mahigwe mubaha bon twebwe ahanini ibikorwa dukora n'ibikorwa bikenera umuntu afise inguvu umuntu bwa mbere ari capable yo kwigwanirira akaba capable kandi yo kugwanirira uwundi twebwe abo twakiriye ntitwabakiriye rimwe na rimwe bangana uko bangana bamaze gushika iwacu tumaze kubona ko umuntu gusa afise inguvu kuko inguvu ni bon canke ivyo uvuze vy'umubiri ni ikintu umuntu aba afise mugabo kiba gikenewe kuba renouveler turashobora kubona tuyu muntu
umuntu hamwe yo mukoresha hamwe yo mwigisha arashobora kuvamwo ikindi kintu. Mwene abo bantu rero turabegeranya bafise umwete, bafise guca bugufi, bafise imhemu yo kwiga, tukabigisha vyabi vya sport, tukabakoresha sport, bakoresha tukabajana muri majim, hama tukabigisha karate, mwumvise ko mwishira yaje tuyigisha, hama tukabigisha ivy'indimi kuko no munsi nimba reka akorera garde rapproché umurundi yaje azokoresha umwongereza canke umunyamerika, no kuvuga ntushobora gukingira umuntu mudahuje ururimi. Niyo mpamvu rero twegeranya abo bose bafise uwo mwete ariko kandi batarabanebwe, hama ntituba uko bari no munsi uko twabatoye ni vyinshi twabigishije kandi nkuko babivuze turabahindura gose. Ikindi kintu sijewe ndi president wa societe, turafise umu president yitwa Frank, niwe mastermind bodyguard company Burundi, hama kandi urumva ategerezwa kugira staff ikorana nawe, nanje ndi muri wa staff, hama tukagira n'abamambre rero dukorana. Kumbure umuntu yakwibaza ati murafise aho mukorera umuntu ashatse kubarondera akabaronka? Ego turafise aho dukorera, kandi abantu baradutora ku matelefone. Ego kumbure izo telefone ni zingahe? Kuri Facebook, kuri internet murafise imbuga? Ego turafise urubuga kuri Facebook rwitwa Bodyguard Company Burundi, urashobora kuturondera, hama nimero ya telefone ni 61 23 70 16. Ndasubiramwo 61 23 70 16. Bernice, wewe hari abigeme bagenzi bawe bakora ibikorwa mbere bigomba kumera nk'ivyo, ariko kandi ugasanga barahora n'ingorane mu kibano, abantu bakabavuga nabi bivanye n'ukuntu basa n'ivyo bakora, bamwe bagaheba. Ico wewe wobabwira iki nk'impanuro? Canke abitinya bavuga yuko abantu bo bavuga? Nk'abantu bitinya no batumira ko burya umuntu yitinya canke bamuvuga ko ikintu bamubonako. Nibaza muri Bodyguard Company Burundi nta kintu cotuma umuntu akuvuga nabi, nta gihari kuko tuja ku kazi tukamenya amategeko agenga akazi. Rero sinumva yindi image botuma abantu bamuvuga ko gatuma mbadekuraje ko mu gikorwa. Yego. Yes Arthur, nk'ubu wambaye amapingu, wambaye na motorora, uriko uratembera mu ibarabara, ntabwo ufise ko kabantu bo gufata canke abajeje umutekano? Bon, abajeje umutekano bwa mbere bwo turakorana uko naje njeje umutekano mwamaze kuvyumva. Sinumva rero ko bafata mugenzi wabo. Niko bo bafise n'inkoho kandi bobo. Bon, bafise n'inkoho mugabo igihugu cacu murakizi, abandi ba bodyguard za muri Amerika, South Africa usanga bafise inkoho. Muga twebwe no munsi kumbure ejo tuzohabwa uburenganzira, muga byo dufise kurenganzira uno munsi nibi mutubonana. None aya mapingu aca kuri iki? Bon, aya mapingu twebwe durakorana n'inyamiramabi. Umuntu ashobora guteza akajagari ahantu hari umuaja wacu muri concert, muri ya mabar, kuri ya ma hotel, muri ya ma bank. Ucumutera minote. Jewe ikintu ndamufashe, ndamufata hama nkamutera minote, ndamushikana kuri position. Igipolisi dukorana neza, nta muntu ushobora gutwara ngo bereke kumwakira uko turafise turi agréé, baratuzi, turafise autorisation de travail, no kuvuga jewe ndagufasha gushaka ko minote. Ndagushikanye kunyamira mabi ahariho hose, barakwakira uvuga tuyu muntu azanye n'uwundi ajeje umutekano uko baratuzi. Yes. Bodyguard Company mumva mwarakoze ikintu cyo guhuza ugwaruka no kuruha akazi. Imbona kazoza yanyu ni yihe mu myaka iri imbere? Bon, imbona kazoza yiwacu d'abord twebwe turabarundi, musanzwe muzi imbona kazoza dufise mu Burundi. Natwe nabibabwiye turiko turaterera mu iterambere ry'igihugu kugira ngo muri yambona kazoza y'igihugu 2040 2060 natwe tugire ico zoba twarashizemwo inguvu ziwacu zizoba zaraterereye kugira ngo dushikaho hantu. Nabikubwiye twebwe turariha amatax, turariha OBR, no kuvuga natwe turiko turaterera d'abord mu gihugu, hama natwe bw'iwacu turinjiza. Aho ugiye kuraba abamambre biwacu, ugiye kuraba umuntu wese ukamugenda ukaraba budget yiwe ataraza muri Bodyguard Company nubu yamaze kuhashika, itandukaniro ucuribona ko ugereranije aho tugeze no munsi naho twahereye tucinjira, ucubona ko mu myaka iri imbere zo tugeze ahandi hantu. Ego. Yes, Bernice, kumbere rero mu kurangiza kino kiganiro, ngaho uri kuri garde uracunze, haraje nk'umusore, urumva ko uwo muzibira ukamugeze nyuma? Ego. Nawe usanze kumbere munganye ingufu canke agusumbye ingufu, wo byifata mu gute? Sinibaza ko bansomvye ingufu.
umva nyine ko bose turaganira nkamubwira yuko bidakwiye ko ashobora kurengana aho hantu ashizemo ingufu yinjire ku ngufu ntivyokunda oya hamwe byokunda woca ubyifatamo gute sinibaza ko vyokunda kubera ko nta gihe na kimwe ndigira ndabibona bishitse yego kumbure nawe mu kurangiza urabwira iki ugwaruka abahungu imisore bagenzi bawe aho usanga baza kufata ibyayuramutwe ugasanga bobo no guterura ivyuma kugira ngo baganguke ata kintu bamaza izo nguvu zabo urababwira iki ico nababwira ca mbere nuko bo kuhagarika ibyayuramutwe bakijugira akazi kuko muri iki gihe tugezemo udakora sinibaza ko ushaka kuba kwisi udakora kandi ico nohanura abajene nuko batogaye akazi kubera akazi bose bakemera bidukora bose babinezerewe haro n'abandi bajene badusumvya n'inguvu cane badusumvya n'ivyumvira ariko imitwe yabo atakintu kiri yarabantu nyene bo kumwe itabi yo kumwe rumogi hariya mu city muga ico no basaba nuko bavana niyo ngeso bakegera bodyguard company Burundi canke bakegera indi societe bareke kuguma bama mu kumarigara. Yes, Arthur rero mu kurangiza kino kiganiro kumbure hariho abadukurikira bavuga ati nanje ndifuza kwinjira bigenda gute kugira ngo umuntu abashe kwinjira muri mwebwe mu mufashe bon biroroshe cyane icambere coco nakivuze tegereza ko uri umuntu d'abord ari discipline afise indero umuntu afise indero ndundi kuko ikintu cambere duhagara ko twebwe muri bodyguard company Burundi n'indero umaze ku ufise indero aho ufise fondation yo kwinjira aho umaze kwinjira rero duca tukwigisha ibi rero urazi ko bimeze nka talent abantu bafise amatara atandukanye umanza kwanza kuvyiyumvamwo kumva ko bikunze hama ukemera guca bugufi ukiga hamugakunda sport nivyo ivyo abikwiza arashobora gusaba ko yo kwinjira mu kamwakira yego arashobora gusaba ko yo kwinjira hanyuma natwe tuca tumugenzura harevyo natwe turaba ko vyukuri ivyo bintu abigendera ko dukwiye gukorana nawe kugira kumbe rero canke hege ejo ntazotumara amazi nitwamashira kuri tia yego yes kumbe rero mu kurangiza kino kiganiro cacu akajambo kanyuma ubwira abariko baradukurikira nakaye bo akajambo kambe nyuma no ubwira abariko baradukurikira nuko bodyguard company Burundi turi ku gikorwa turiko turakora uwo ugomba kutwitura ufise bar ufise hotel ufise concert utegura ama evenement ama diplome ama mariage hose turakora ukeneye ko ibintu vyawe bitajamwe akajagari umutekano utaza guhungabana mwotwitura kugira ngo dushobore kubakorera ivyo mwifuza hama ndangize nshimira nabo tumaze gukorana twakoranye neza bo dushingira intahe barabizi abo organize ama evenement hano abo twakoreye mu mariage abasanzwe abo dukorana nuno munsi kuko hari abaja benshi bacu bari ku mabar atandukanye ku ma hotel atandukanye ngaha mu gisagara ndabashimire gose rero ntera kamu n'abandi bifuza ko ibikorwa byabo bigenda neza kubera ko umutekano nico kintu cambere atamutekano nibaza ko atakintu umuntu yoshikako abifuze rero kutwitura natanze nimero ndasubiramo ni 61 23 76 61 23 76 bo twitura tugakorana nabo nukuri ibikorwa byacu ibikorwa byizeye kandi bishimwa na benshi. Yes, Bernice ugirwa ko ubibutse izina akajambo kanyuma ubwira abadukurikirana nakaye. Akajambo kanyuma no ubwira uri kuradukurikirana cyane ndahimiriza abigeme yuko badakwiye gusuzugura akazi yuko abigeme natwe dushoboye abigeme no kumva yuko bodyguard dashobora kugutera ubwoba umuntu wese adashobora kuza guhungabanya nk'umuyaga umve yuko muri poste uhagaze mushobora kwihagarara. Nitwa Nkuzimana Bonheur akajambo kanyuma nahereza ko nuko abajene bo kwijukira ibikorwa bakijukira gukora kuko nkuko nabivuze turiko tuja mu mbona kazoza y'u Burundi bwifashe mu 2040 n'u Burundi buteye imbere mu 2060 rero nivyo bataza ngo tuje hamwe tuje kukivi dukore ntabwo yo mbona kazoza tuzoyishikako. Murakoze. Yes, reka ndabashimire cyane Monsieur Arthur, ndagushimire cyane Bernice, ndagushimire cyane Bonheur kuri kano kanya mwaduhaye. Yes, namwe mwese mwako mwadukurikira murumva yuko ugwaruka rw'u Burundi rugifise inguvu, rugifise byinshi go kwerekana. Nuko rero inguvu ufise nizo zizogutunga. Mwako mona Moses Angelo kino kiganiro mukaba mwagikunze mugire share kugira ngo nabandi bashe